Inshuti namwe bagenzi bakunzi ba BM4 na BM4 Plus turabaramukije tubifuriza amahoro meza, amahoro y'Imana yamari meza bien sûr. Hanyuma kandi n'indwi igiye gutangura canke yamaze gutangura kuri bamwe niba berindwi nziza, indwi y'umugisha, ivyo mukora byose muhabwe umugisha w'Imana. Turabananye rero kubaha amakuru ashusha, amakuru agezweho kandi twarababwiye yuko muntu utadukurikirana imisi yose cyangwa ukurikirana ama video yacu canke ama live, hari igihe dupfuga inkuru ugasanga wewe kubera tutajanye ntago udukurikiye, ntago duhambije. Ico tugusaba rero ukwiye kugaruka ku ma video tuba twakoze kugira ngo utahure ingene ibintu biriko birevoriwa canke biriko birakurikirana. Inkuru rero imaze imisi ivugwa ku isi yose, mbere isa niyahagaritse umutima amareta n'abantu bose, ni inkuru y'urupfu rw'abagabo babiri ruvugwa kuri bamwe, abandi nabo baruhakana. Nago akabiri umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu hamwe na n'imboneza canke umugide supreme wa Iran ariwe Mojtaba Khamenei. Abare kuri bamwe bavuga ati barapfuye, abandi bati wanguha ni bazima. Hanyuma imenyesha makuru, amareta, ibiro vyabo bategetsi, inkuru bikabandanya bitanga inkuru zitandukanye kandi zivuguruzi ziriko ziravugwa. Twereye kuri BM4 twarabwiye mu makuru aheruka ko gushika n'ubu Netanyahu atarigaragaza en public canke ku mugaragaro, haba Netanyahu nyene nko tubabwiye hamwe na Khamenei, Mojtaba Khamenei. Nukuvuga rero uyu munsi tugira tushishikare kubabwira ibiriko biravugwa, twongera tubasesangurira ku makuru ajanye nabo bagabo babiri. Duhere kuri Mojtaba Khamenei, aho wewe kuva ku munsi wa mbere ibitero vya mbere vyakozwe mu gihugu ca Iran vyahitanye se wiwe. Khamenei nyene yari imboneza y'ikirenga ya Iran, hanyuma ikaba yaciye itaba ihasiga ubuzima be n'umufasoni wiwe n'umukobwa wiwe n'umukwe wiwe, kandi muri iyo nzu nyene harimwo na uyu yamusimbuye yitwa Mojtaba Khamenei. Nawe bikaba vyavuze uwo mwanya nyene ko yakomeretse ku kuguru, ariko nawe nyene ntiyasubiye kuboneka haba mu mafoto canke mu ma video atandukanye. Aho rero wewe urumva ko yagize ico kibazo itariki 28 ari gushika ku tariki 9 z'ukwa gatatu, 28 z'ukwa kabiri gushika ku itariki 9 rero z'ukwa gatatu niho habonetse ku televiziyo ya Iran itangazo rivugwa ko ryari rya Mojtaba Khamenei. Iryo tangazo ngiratwara bibashikirije, ariko inyuma iryo tangazo no ryari amakenga kuko ntiyabonetse canke ijwi ryiwe canke ikintu kimwe kubwiwe cagaragaye, aho ari gusa ikintu gisa na message cari kuri ekran, hanyuma ijwi ry'umugore niryo yashikirije ivyo Mojtaba Khamenei yifuza gushikiriza. Ayo makuru twarabashikirije turavyibaza. Inyuma rero iryo tariki y'icenda uyu ku kwezi nyene kwa gatatu 2025 gushika n'ubu vraiment Mojtaba ntaraboneka, haba donc ntibaramenya ko ari muzima nuko yapfuye kuri bamwe, nubwo twasesangure tubabwira ko mu idini rya Islam umuntu apfuye atarenze imisi 3 turamuhamba. Iki rero ni cemezo gishobora kuba arico Khamenei Mojtaba yoba akiri muzima, ariko ibiro vya canke umushikiranganje secrétaire de défense canke umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika we yatangaje ko Mojtaba ari muzima, mugabo ko yononekaye cyane mu maso, yayoberanye cyane kubwo ijya misire yakubise ibikomera afise mu maso, ko adashobora kuja imbere y'abantu. Mugabo yindi inkuru shasha twabwira kuri ico nuko igihugu ca Amerika caraye gitanze miliyoni 10 z'amadolari ku muntu wese azoranga canke azofata Mojtaba Khamenei. Ico ni kimenyesho yuko Mojtaba Khamenei akiri muzima, contrairement canke kugihushane cyane Netanyahu aho atacemezo gihari ko akiri muzima. Tujere kuri Netanyahu wewe ku itariki imwe y'uku kwezi nyene kwa gatatu niho aba Gardien de la Révolution canke bajya
bajya bagwanya ujya muco w'abasirikare ba igihugu ca Iran niho watangaza yuko bashoboye kurasa ku nzu Netanyahu yarimwo be n'umuvukanyi wiwe kandi umuvukanyi we agaca acikana uwo mwanya nyene ariko Netanyahu agakomereka cyane bibi akaba bavuga yuko ashobora no kutabandanya baho. Iyo nkuru rero yatangajwe apana n'igihugu ca Israel mugabo n'igihugu ca Iran. Nuko gushika uvyo tariki imwe rero gushika uno munsi ivya Netanyahu ntibiratomoka kandi twarigeze kubabwira yuko kubwo kunyegeza cyane amakuru ari karaba mu gihugu ca Israel canke ku biriko birashikira igihugu ca Amerika muri kajya karere ko inkuru ishobora kuboneka neza ku masatelite n'ahandi afotora haheze indwi zibiri. Ibi rero tuko turabwiramo nako haheze exactement indwi zibiri no kuvuga yuko amasanamu y'inzu ya Netanyahu arimo biramaze kwemezwa yuko by'ukuri iyo nzu yarashweko kandi murabona kuri ekran agasanamu inzu ifoto bavuga ko yoba iyo foto mu inzu iri kirasha bavuga ko yoba ari inzu canke inzu yarimwo Netanyahu canke ibiro vyiwiwe nuko hanyuma rero kuva rero iyo tariki imwe uko ibintu vyagiye birakurikirana kuvyerekeye ivyemezo by'uko yari muzima canke yapfuye nuko kuva itariki imwe gushika itariki 6 aho Netanyahu n'ubundi atasuye kuboneka haba kugaragara en public itariki rero 6 vyara ibimenyesha makuru byo muri Israel vyaragaragaje byaratanze amakuru vyerekana ama video ko Netanyahu yagiye kuraba aho abantu 9 bahitanywe n'ibitero vya Iran aho abantu bari muri ico bita bunker canke zanzu zo mu kuzimu bita anti missile nukuvuga zanzu wihishamo kugira ama missile ntave akugirira nabi ahoko iyo nzu abayirani bashoye kuyirasa maze abantu 9 barapfa. Netanyahu yagiye kugarukira rero kubacitse ku icumu kuri ico gitero niko imenyesha ibitangaza makuru vya Israel vyabivuze ariko Netanyahu bwiwe ntiyigeze atanga interview canke bavuge akajambo na kamwe canke hagira ikintu kimigaragaza ko Netanyahu yari umuntu yaramenyereye kuvuga cyane gutanga novuga ama annonce canke ama communique ntiyonge aho muri ico gihe Netanyahu so yivugiye berekanye gusa amashusho urumva ico cemezo batanze ko Netanyahu ariko arakora ivyo bikorwa byo gushigarukira kuri abo bantu ntago gikuye ntitwovuga ko gikuye neza ahubwo bukeye bwa itariki 7 ibiro vyiwe nivyo byashikirije yuko Netanyahu akoze ico gikorwa cyabaye ku itariki 6 ariko Netanyahu bwiwe yakunda kwivugira no kugaragara ku masanamu aho yavuga yerekana ko igihugu ca Iran kigiye gutsindwa yongera avuga n'amajambo yiwe ntiyongeye kugaragara ariko ibiro vyiwe n'ivyashikirije amakuru. Aya ni makuru dufise nuko ku itariki 10 z'ukwezi nyene hari urugendo rwasibijwe urugendo rwari gukorwa n'intumwa zibiri zidasanzwe z'umushinga ntaye Trump mukuru w'igihugu ca Amerika aho aba bagabo babiri witwa Jared Kushner hamwe na Steve Witkoff intumwa zidasanzwe ziwe zari kubonana na Netanyahu zari kugira déplacement zikava muri Amerika zirashika muri Israel kugira zibonane na Netanyahu urwo rugendo rwaciye bamenyesha ko rusibijwe ariko batatanze imvo ku mugaragaro zituma urwo rugendo rusibijwe. Bamwe rero baravuze bati yoba ari kubera umutekano wabo utari donc ushobora gucungirwa neza mu gihugu ca Israel kuko hari ibisasu bitandukanye n'abamisire vya Iran bigwa biyakoka ku munsi ariko twagira twamenyeshe ko aba bashinga naye babiri bagaragaye ku masene canke ku mbuga z'intambara zaye zikaze cyane aha twovuga muri Ukraine baragiyeyo no mu Burusiya twovuga hari abagaragaye ku ma porte-avions Amerika igihe Amerika yari hanganye na Israel Amerika yari hanganye na Iran bataratangura guterana ayo makuru ngira nyanye twarabashikirije igihe twabwira yuko ico cyari kimenyetso ko Amerika ari ngombwa itera igihugu ca Iran kandi nk'ivyo ivyo twabwiye nibaza ko vyavuye bishika. Aba bagabo rero bavuga ko ari abagabo badatinya urugamba kira noneho nta gihugu na kimwe gishobora kurasa kuri aba bagabo kuko ari intumwa zidasanzwe kandi aho zigiye Trump azitunye kuraba ingene ibiganiro canke umwumvikano wogaruka no kuvuga uzirashe ko wo bugaragaje ko udashaka amahoro ku isi kandi Amerika irashobora kwikora ku buryo buhambaye mbere na bombe atomique kuko wo bukoze ibyo bita mu maintere vito no kuvuga ariko rero Iran itari kubahuka kurasa aba bagabo aho bari bagiye muri Israel ivyo bavuga ko batinye umutekano wa
wabo barabesha kuko yaba byari kuba Netanyahu ari muzima canke ari amahoro bari kubona no mu bindi bihugu vya Buraya canke ahandi hitwa ko ari umutekano canke Netanyahu wewe akideplasa akava muri Israel akabasanga muri Amerika. Rero ku urwo rugendo rwace rusivywa kandi batashoboye kwerekana ko ruzobandanya canke suite kuri ivyo bari gushobora kuvugana, bigaragaza ko Netanyahu by'ukuri afise ikibazo. Hanyuma ku itariki 12 rero z'uku kwezi, umva tuvuye ku itariki 10 tugeze ku itariki 12 z'uku kwezi, hariho video yagaragaye ku mbuga ngurukanya bumenyi zitandukanye aho babonye Netanyahu ariko arashikiriza noneho rero ijambo atera kamo avuga kuvyerekeye intambara za Israel na Irani, avuga ko bagiye gutsinda urugamba kandi ko ari akanya gato bategereza gushira hasi igihugu ca Irani. Iyo video rero niyo rero yazanye canke yakuye abantu benshi mu gacerere kuko ivyo babonye vyarakamaramaza kuko babonye Netanyahu afise intoki zitandatu, ngira ngo izo video muramaze kuzibona, bongera babona ko Netanyahu mu maso umengo amenyo hamwe araboneka ahandi ntaboneka. Ibyo rero byatumye abantu benshi bagira curiosité cyangwa amatsiko kumenya ko iyo video yo ari ukuri, ariko bagerageje kubira basanze amahigwe menshi bo iyo video ko yakozwe na intelligence artificielle, kuko amasanamu yaraboneka ko harimo ama imperfection cyangwa uducenga twinshi. Hanyuma iyo niyo yonyene kandi video muri no minsi yabasha kugaragaza ko Netanyahu ari muzima, mugabo murabona yuko iyo video iteye amakenga menshi cyane. Hanyuma rero ku itariki 14-15 niho abantu benshi bo kwisi nyuma y'imisi 3 bose batanguye kubona ko Netanyahu yoba yarahitanye na bijya bitero nkuko aba byavuzwe mu makuru atandukanye. Natwe nibaza ko ngaha kuri BMFO twashoboye kubabwira inkuru canke récit canke novuga urukurikirane rw'ingene abavuze ko bacikanye ne vyagenze guhera ku itariki 1 gushika kuri izo tariki 14-15 kuko aba makuru yavuga yuko Netanyahu ashobora kuba yitavye Imana ku itariki 11 y'ukwezi kwa gatatu, ariko urumva ko bukeye bwaho itariki 12 aho baci batwereka video yoba ivuga ko yari muzima, ariko ubiravye ikaboneka ko ari vraiment video ya fake cyane, bimwe bita ama fake news. Ku itariki 15 niho abantu benshi ku isi batanguye guhanahana amakuru bavuga ko Netanyahu by'ukuri ashobora kuba yarapfuye canke ari yarakomeretse bibi akajana kuvuzwa ahantu hatazwe. Rero no kuvuga mu ijoro naho ryararikeye twarabonye video zagaragaye ku media atandukanye bigo vya Ufaransa n'ahandi CNN n'ahandi, aho berekana ko Netanyahu yavuye mu gacerere, ariko nubundi iyi video ibananya gutera ahubwo amatsiko cyane kuko Netanyahu bwiwe ntiyavuze ikintu ngo bumvijwe risohoka kuvyerekeye, no kuvuga kugira ngo twemere ko iyo video ari yavuba, yategeza kuvuga amajambo agomba gusa n'amajambo ya kino gihe canke yerekana ingene yerekana ko aya matariki yoba yarabonekeye ko ari ayukuri, kuko nagenda bibutse yuko n'igihe bajya abagizi banayo banyuruje abantu mu bihugu vya Buraya n'ahandi bagasaba ico bita amahanso canke ikiguzi kugira barekure umuntu, benewe barinda kuvuga bati fata journal y'uno munsi bayimufotorere ko hanyuma tubone ko iyo ico kinyemesha makuru cy'uno munsi, gutyo mutuprove canke mutwemeze ko umuntu ari muzima. Murabona yuko rero video canke ifoto gusa vyonyene ntibikwiye kugira umuntu werekane ko ari muzima, ahubwo uwo muntu aragaragara agatanga ibiganiro ku banditsi n'amenyesha makuru, bakagaruka kuri no nkuru yuko yoba akiri muzima, agatanga ivyemezo, agaheza agahumuriza biwe, akongera akamaramaza babivuze yuko bitwari ivyo. Iyi video rero gushika no munsi hariho benshi bavuga bati raba inyuma yiwe hariho abambaye agafukamunwa, no kuvuga ya mask ya covid, ati video ishobora kuba yarafashwe muri ca gihe ca covid-19. Abandi bati kubera ko atatanze ibiganiro ku banditsi n'amenyesha makuru nkuko yahora yiyamamura, iyi video n'ubundi ishobora kuba atariyo. No kuvuga rero yuko iyi video nayo ibaye idutera amatsiko cyane, aho abantu barushizaho gusaba ivyemezo bitandukanye ko Netanyahu bari muzima. No kuvuga rero gushaka kuno munsi tariki 16 nta cemezo kigaragara yuko Netanyahu yoba akiri muzima dufise ngo duheze tubabwire, ahubwo ibigaragara byose bitera amatsiko, maze abantu bakarushizaho kuvuga yuko
Netanyahu yoba yarahitanye na kijya gitero. Hanyuma rero ahandaho nkuko twabwiye ko igihugu ca Amerika cyatanze miliyoni 10 z'amadolari ku munsi yobicira Khamenei cyakamuranga. Uko niko rero abanyayirani bobo baci bagugihumura igihe izi video zaboneka, kuko nabo nyene numva bafise amatsiko ntibazi ivy'ukuri ko ivyo bavuze ari ivy'ukuri, kuko urumva nta kigaragaza nabo nyene ko bashoboye gushika ku ntego nkuko bayivuga. Nabo bongeye kuvuga bati ahubwo natwe uno munsi uzodufatira Netanyahu tuzomuha amahera yo kumushimira bamushimishe, kuko izi video nabo nyene zarabashituye canke zirabakagura yuko wosanga zirabahabura bambe yuko wosanga Netanyahu yo bakiri muzima. Ariko rero twese ngaha turacarindiriye kumenya makuru y'ukuri ko Netanyahu ari muzima, mugabo ibigaragara aka gacerere kaboneka kuva ku itariki imwe gushika no munsi, itariki imwe y'ukwa gatatu gushika no munsi ku itariki 16 kagaragaza ko Netanyahu vy'ukuri ashobora kuba yarasezeye isi, canke ashobora kuba yarakomeretse cyane ku buryo batashobora kumwerekana imbere y'abantu canke bagira ikintu ashikirije. Na makuru rero tubafitiye kugira ngo tubahe mise à jour canke tubashikirize inkuru kwibiriko biragenda, ariko turashishikara kubabwira niba ari coboneka gishasha giprova ko Netanyahu bari muzima canke yarapfuye, nibaza ko zobakurikirana hagufi. Ariko amahigwe nkaje ku ruhande rw'iwanje novuga yuko ibice 85% nokomeza ko Netanyahu yoba yaracikanye yarasezeye isi, nayo ibice 95% nkavuga yuko yoba yarakomeretse bikomeye. Ejo rero nimwamubona asubiye kugaragara ari muzima, ntimuze mugire ngo twarababeshe, ahubwo nuko kugira umuntu ashobore kuronka inkuru arinda gusesangura agacukura gose, kuko muri amakuru aguma aja ku buhinga bukamenye harimo ibinyoma byinshi n'ukuri byose bivangatiranye, aho bamwe n'abandi bagereza kunyegeza amakuru no gutanga inkuru y'ishusho nziza kuri bo, bikatugora cyane kuronka amakuru. Mugaye igaragara twababwira nuko aka gacerere Netanyahu arimwo, cyangwa ukuntu Netanyahu adashobora kugaragara ngo atange iganiro vy'ukuri bamubaza ibibazo approve ko ari muzima, iko bavuze ko ari ivy'ibinyoma. Biratwemeza ko Netanyahu ashobora kurahuriye n'ikibazo gikomeye cyane kandi ashoboye kuba yarahasize ubuzima. Turabashimiye cyane rero ko mwadukurikanye kuva mu ntango, tubatumira gushikara gukurikirana ibigano bya Bienfo na Bienfo Plus, gukanda like, kuturekera amakomantere, kudusigira amakomantere kugira ngo dushikare kumenya namwe ico muvyibaza ko cyangwa makuru mashasha muba mufise. Mwibuka ko duva dufise ama live gihe cy'isaha 2 canke 3 z'ijoro mu gihe ivyuma byadukundiye. Tubifuriza kugira ibihe byiza no gubananya mukurikirana ibivugwa hirya no hino ku isi mwifashije imbuga za Bienfo na Bienfo Plus.